Amaro nshuti namwe bakunze ba Radio Peace FM ijwi cy'ugaruka mwakoze gusubira kwitaba isango ry'amakuru mu rurimi rw'ikirundi mukurikira kuri website akaburungu Radio Peace FM akaburungu kome amasaha 28 kuri 28 kandi ikibiriraho twigerekezo rya 25 kwezi kwa gatatu mwaka 2025 kaze makuru twabateguriye uyu munsi. Urunani rw'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD Arusha bavuga ko abo mu bwoko bw'abatutsi bariko baranigagurwa mu buseruko bwa Repubulika ya Rusangi ya Kongo. Uburundi bubifisemwo uruhara muri aya makuru mukaza gukurikira Federico Bamvuga inyumvira twara ubwo runani yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu muri Repubulika ya Rusangi ya Kongo nyene mu ikambi y'impunzi z'abarundi ya Rusenda muzivuga ko ziri mu yabira inyuma y'amasasu aguma araswa muri yo kambi n'inkora baraza wazarendo navyo twabategura Leo mw'ishamba rya Kibira mu gice giherereyemwo zone Butahana komine Bukinanyana mu ntara ya Cibitoke abanyagihugu bariko barahura n'ingaruka mbi kubera imigwano imaze iminsi iriko irabera muri ako gace. Amakuru saya gusa tubateguriye tubafitiye n'ayandi avugwa mu bindi bisata kumana na Joe Philbert Karangwa ngira ndayabashikirize nk'abandi ko ndafashwa na Chanel ntiharizwa mu binga bw'ivyuma kaze mwese midonido. Yawe ipromisanze ari mbi cyangwa yatsinze amatora yatsinzwe mu matora gacuzo ukagira kumbure bibi bisumbirije ibyo iprona yaho rigira ni novuga ko ari bibi bisumbirije begabo Frode yatwaye amezi 3 nonga gatoye yatwaye amezi 3 ubutegetsi bwa gisirikare burayitembagaza ndafise itangazo Amezi nari ndavuga ati kuvubu zambo ntari guciriyemo warumba rero ndabivuga nakure turahaza ubonde kajenga heza nakwitonde warumba rero ngo mvuge basi banda aho gwe ntiwasanga kabivuga sinari ndaguhaye ijambo sije ndanaripanga ngaha Reka makuru twabateguriye tuyahere kuri iyi nkuru ivunaguye mu cegeranyo ciyinga iteka n'ijambo nimero 166 casohowe n'ishirahamwe rihana gateka kazina muntu rigiteka bavuga ko batewe impungenge n'ibiharuro bicwa vyabaye umurengera aho mwiyinga riheze abantu bagera kuri 6 bishwe muri abo umwe yatowe ari kiziga babiri bagandagurwa n'abapolisi ni mbonera kure. Muri ico cegeranyo nyene hashoboye kumenyekana abantu 5 bakorewe ihohoterwa rifatiye ku gitsina n'abatatu baborejwe igufa. Uburenganzira bw'ikiremwa muntu mu bijanye n'imibereho ya misi yose ibijanye na politike ndetse n'ibijanye n'imico n'akaranga navyo biri mu vyavuzwe ko muri ico cegeranyo gisohoka buri yinga. Imbonera kuri abapolisi ndetse n'abajejwe intwaro nibo baza kwisonga ry'abakora ayo mabi y'ihonyangwa y'agateka kazina muntu mu Burundi. Tubandaniza amakuru twabategwe mu bijanye n'umutekano haravuga gutana mu mitwe hagati y'imigwi yitwaje ibigwanisho bavuga ururimi rw'ikinyarwanda hamwe n'igisirikare c'u Burundi gifatikanije n'imbonerakure mw'ishamba cimeza rya Kibira mu gice gereyemwo zone Butahana komine Bukinanyana ni mu ntara ya Cibitoke. Abanyagihugu baherereye muri ico gice bakavuga ko ari bo bashikirwa n'ingaruka mbi iyo habaye gutana mu mitwe nkamwe nuko bagasaba bijejwe gutuza iyo migwi itwaje ibigwanisho icumbitse muri iryo shamba. Byinshi kuri inkuru tubibwirwa na Viator Tori haragiramo. Uko gutana mu mitwe kwabereye muri iryo shamba cimeza ry'Ikibira riherereye mu buraruko bushira ubuseruko bw'u Burundi ku mupaka u Burundi buhana n'igihugu c'u Rwanda ni mu ntara ya Cibitoke komine Bukinanyana zone Butahana. N'intambara yahuje igisirikare c'u Burundi hamwe n'umugwi wa FDLR bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ari nabo bagwanya leta y'u Rwanda basanzwe bacumbitse muri iryo shamba ry'Ikibira. Amakuru ava i Bukinanyana akemeza ko uko
gushira mu migere kwabaye kuri uyu wa 11 na 13 ntwarante umwaka wa 2025 byatewe nuko abo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bitwaje ibigwanisho bari ko bagerageza gusohoka ikibira bashaka kuja kurondera ibifungurwa mu banyagihugu baherereye hafi y'ikibira nk'uko bahora babigira. Niko gusanga ibihe byahinduye isura bagisokorora umutwe baciye basakirana n'imbonerakure ziri kumwe n'abasirikare, bityo intambara ica irarota. Kugeza ubu ivyoronekaye ku mpande zose bikaba bikigizwe ibanga. Ayandi makuru ava mu banyagihugu b'Imabayi akavuga ko izo nyeshamba zishobora kuba zinabangamiwe n'abatware bashasha batamenyereye gukorana nabo nk'uko vyahora, kuko abandi bahora bakorana ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro ava mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, bigatuma boroherezwa gutembera mu banyagihugu basuma ico bashatse cyose izuba riva. Abanyagihugu babandanya bavuga ko kuva mu ntwaro yo hasi hafi y'iryo shamba abatware bahindutse boba barorohereje abasirikare b'u Rwanda kwinjira mu kibira baja guhiga iyo migwi y'abitwaje ibigwanisho bagizwe ahanini n'abahoze ari intera hamwe n'ubwo batashoboye kubabona mu kibira. Abanyagihugu begereye ikibira bakavunira akagohe bamwe mu ndongozi zo mu bajejwe intwaro, indongozi mu gisirikare no mu gipolisi bakibandanya gukorana n'izo nyeshamba ko bobiheba koko abo banyagihugu ari bo bagirwa ko ingaruka mbi, haba mu gihe habaye gutana mu mitwe canke gusawugwa utwabo n'izo nyeshamba. Tubibutse ko ishamba cimeza rya Kibira rifatanye n'ishamba cimeza rya Nyungwe ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda, ibiheza bikorohereza imigwi y'abitwaje ibigwanisho bavuga ko bagwanya leta kuja guhungabanya umutekano w'ico gihugu, kuko iyo bakomye baca birukira ku gice cy'u Burundi. Ni mu gihe kandi hamaze igihe hari ugukorana kwa hafi hagati ya leta y'u Burundi n'iyo migwi, ivyibonekeza kuva ku ntwaro ya Petero Nkurunziza n'uwamusubiriye mbere no mu ntambara zimaze imyaka zibera mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. FDLR yifatanya n'igisirikare cy'u Burundi n'icya Kongo guhangana n'umugwi M23 ugwaniriza leta ya Kisekedi mu buseruko bw'ico gihugu. Viateur Tori aragira mungu urakenuye umutekano nyene ariko mu impunzi zo mu ikambi y'impunzi z'abarundi ya Rusenda ni muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo zirara ntibuca zitubitse uwavuwe bitewe n'ugwamo rw'amasasu gwama ruriko rurumvikana uko bukeye uko bwije muri iyo kambi no mu micungararo. Umvikana amasasu y'ibikoho binini na ntono, ivyo bigategwa ahanini n'intambara zama zihuza umugwi wa leta uzwi nka wa Zarendo, mu gihe baba basubiranyemwo bamwe bagaca birukankana ibigwanisho muri iyo kambi abandi bakabarasa babasangayo. Ivyo rero bituma impunzi ziba mu ikambi ya Rusenda Murantunga zidashobora no kuja mu mirima na rya mashirahamwe atanga imfashanyo ku mpunzi yabateranye kuva umuhari M23 ugwanya ubutegetsi bwa Kongo ufashe igisagara ca Goma na Bukavu. Kirita Era Mahuru arabandanya n'inkuru. Nkuko bishikirizwa na bamwe mu mpunzi z'abarundi ziba muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo mu ikambi ya Rusenda, ubuzima bwabo buri mu kaga kuko babayeho batekewe n'ubwoba ko bashobora kwicwa umwanya n'umwanya batewe n'abitwaje ibigwanisho. Ivyo hanini bakabivuga bafatiye ku bimenyetso babona aho impande n'impande haraswa amasasu menshi ya buri munsi. Bakavuga ko imigwi y'abawazarenda irasana ubwayo bakicana abandi bakiruka berekeza mu ikambi bafise ibisasu, eka n'amasasu amwe mu yaraswa akagwa mu ikambi. Ivyo bikaba vyiyongera ku nzara izura inzara iharangwa n'abakenyezi ntibakija mu mirima kurondera ico baha imiryango yabo kubera baca bahohoterwa bagafatwa ku nguvu. Batinya kandi ubusuma bw'indimo bukorwa n'abo babahohotera, impunzi zigafatwa zigafungwa zigagirizwa ivyo gukorana n'imigwi y'abagwanyi abandi bakanyuruzwa. Ikiraje ishinga hanini izo mpunzi n'ukuntu n'ishirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi UNHCR ritakirangwa mu ikambi. Impunzi zibayeho nk'abama biteze urufata gitabara. Ivyo byose bikaba igisata ca leta kijejwe umutekano w'impunzi hamwe n'igipolisi, inzego za leta zirorera nk'uko vyemejwe n'aba bapfasoni. Haruguru n'abagwanyi, hepfo n'ikiyaga cya
Tanganyika aha turiko turiyumvira tuzoca he tuzohungira he tuzoba abandi ivyo byose biraduhanze tukaguma ubwoba ari ubwoba aha tukaba tubona bariko baratubwira ngo duhunguke duhunguka gute umuntu arahunguka ku nguvu canke ahunguka ku bushake bwiwe yuko abonye ko igihugu yavuyemwo akeneye kugisubiramo ntituzi yuko umuntu ahunguka kubw'inguvu ngo subira iwanyu ku nguvu. Ibintu bikaba vyunyutseho ubuserukizi bukuru bw'ikambi ya Rusenda bwemereye abagwanyi bo mu mugwi wa Wazalendo kubatoreza imfashanyo y'amafaranga ivyateje amarira impunzi zo muri iyo kambi ziyumvirayo zigowe maze zikongera zigasabwa imfashanyo. Aho ni mugihe kuva iyo nkambi ishingwa muri ako karere ka Rusenda amashirahamwe mpuzamakungu hamwe na leta bihanije impunzi kwivanga na politike ya Kongo, aho impunzi zigatangazwa n'uko inzego zibajejwe zoshigikira itozwa ry'imfashanyo mu gihe amezi 3 aheza atamfashanyo y'ibifungurwa yo gufasha impunzi ibonetse. Ifungurwa ntitukironka ubu dukurije amezi 3 tudafungura ya ntambara iguma ari ntambara amasoro hirya no hino bararasa amasoro akagwa mu ikandi. Rero tubayeho mu buzima bumeze nabi imitsina benshi yamaze gutunguruka bamwe bariko baragwara amatasyo bivanye n'ayo masoro aguma avuga impande n'impande. Izo mpunzi zirasaba ishirahamwe mpuzamakungu ONU, HCR, leta ya Kongo, ubumwe bwa Afurika eka n'umugiraneza wese yo kwiyumvira impuhwe izo mpunzi kwiga no gutorera inyishu ibibazo bihanze impunzi zigahabwa ubufasha bw'umutekano imfungurwa no kwimurwa muri ako karere. Icyo twosaba nk'amashyirahamwe twiyumvira ko n'amakungu bosaba ko mwotwungururiza ahandi hantu hari umutekano tukicara dutuje kugira dutuze imitwe yacu yongere isubire iruhande rumwe kugira n'isani turaronka ahantu duturiza twumve ko imitsina yacu yoruhuka. Aho twabamenyesha ko mu butumwa bwaraye bushikirijwe n'igisata ca leta ya Kongo cita ku mutekano w'impunzi CNR kibicishije mu buserukizi bw'ikambi bamenyesheje impunzi ko ari cyo gihe cyo kwiyandikisha ku bwinshi zigahunguka. Ubwo rero impunzi zikaba zabuzayo zicira nayo zimira ni mu gihe bamwe batizeye umutekano wabo mu gihugu babwirwa guhungukiramo. Nawe Christelle Amahoro ndagushimire. Iyi muri ko murumviza ni Radio Peace FM y'Igwaruka radio mushobora gukurikira amasaha 28 kuri 28 kandi ikibiraho mushobora no gusoma amakuru yacu yanditse muciye kuri website akaburungu Radio Peace FM akaburungu.com mukanya tubandaniriza amakuru twabateguriye mu bijanye n'imigenderanire. Radio Peace FM. Inyuma yaho habaye imikebukano itandukanye hagati y'igihugu cy'u Burundi n'ic'u Rwanda mu ntumbero yo kurabira hamwe uko imigenderanire hagati y'ivyo bihugu uko ari bibiri yosubira kunagurwa, amakenga ni menshi ko u Burundi uzohava bwihindukiza mu ijambo bukareka gushira mu ngiro ivy'igihugu cy'u Rwanda gisaba u Burundi kugira imipaka maze igihe yugawe yongere kuba nyabagendwa ku mpande zose. Ni nkuru twateguriwe na Odas Kabura. Ayo makenga yongeye kwiyongera kuva umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yongeye kumvikana avuga amajambo adahumuriza ku gihugu cy'u Rwanda asa n'uwagiriza ico gihugu ko ari cyo soko y'amabi yose yabaye mu Burundi kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1965 kugeza na n'uyu munsi, n'amajambo anyuranye n'ivyo abarundi bari biteze kumva kuko imikebukano yari maze iminsi hagati y'intumwa z'u Burundi n'iz'u Rwanda kugira barabire hamwe icokorwa kugira imigenderanire hagati y'ivyo bihugu yatosekaye yongere kunagurwa, imipaka imaze umwaka urenga yugaye yugurugwe gutyo abarundi n'abanyarwanda bongere kugenderanira atawikeka uwundi. Icatangaje abatari bake nuko mu mpera z'iyindwi twaraye dusozereye hasubiye kumvikana umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ashikiriza amajambo asa n'atyoza igihugu bariko bagiranira ibiganiro, akarenga kubyo igihugu cy'u Rwanda cari camusavye ko yogerageza kureka kuvuga mwene ayo majambo, ahebe kandi gukorana n'imigwi y'inyeshamba zitwaje ibigwanisho aribo FDLR, FRN n'abandi bakunze guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda baturutse ku butaka bw'u Burundi, ahubwo nyabuna babagwanye bateko babatuze mu icumbi bacumbitsemwo ariryo ishamba cimeza rya Kibira riherereye mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Ni mu gihe
kandi Uburundi nabwo bwari bwasabye igihugu c'u Rwanda ko naco co bavugira ku muhari M23 ugwanya leta ya Kinshasa ko batofata igisagara ca Uvira kumvo zuko cegereye igisagara ca Bujumbura ibyo hava biteza umutekano muke n'ubuzima buzimbye ku ruhande rw'u Burundi. Kuva hasubiye kumvikana amajambo atari meza ku gihugu c'u Rwanda, abeshi mu Barundi bakaba baguye mu gahundwe bibaza ko umukuru w'igihugu c'u Burundi yoba yahindutse uwihindukiza ku ijambo, kandi umwibutsa w'ikirundi uvuga ko umugabo yihindukiza ku buriri atihindukiza ku ijambo. Bakabona ko igikenewe atari guhindagurika buri kanya, kuko Abarundi bakeneye inama n'ingingo, ibiganiro hagati y'ibyo bihugu ku neza ya bose byotera bije imbere, gutyo imigenderanire hagati y'ibyo bihugu ikongera kuba myiza, Abarundi n'Abanyarwanda bakagenderanira ataco bikanga, ubona ko basa n'abavukanyi. Naho Das Kaburo ndagu ukengurukire twerekeze mu gisata ca politike. Abanyagihugu ba Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo mu bwoko bw'abatutsi bandanya kugandagurwa atacamira, kandi amakosa akaba aya leta y'u Burundi. Ibi biri mu rwandiko runani rw'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Ndayishimiye Sephora Arusha baramutse basohora kuri uyu wa kabiri w'igenekerezo rya 2025 kwezi kwa gatatu mwaka wa 2025. Kurikira Federico Bambwinyumvira. Kubera imvo z'umukuru w'igihugu c'u Burundi yagiye gufashanya na Kongo ngo barimwo baragwanya na M23. Yibagira rero ko M23 ari mu bisanzwe abanyekongo, igihe abanyekongo kandi abanyekongo nta kindi gihugu kibwirizwa kwinjiramwo, kirazira. Nico gituma rero uyu munsi arimwe arasabwa kuvanayo ingabo ziwe, kuko nabandi bavuye bategereye yuko atari ingwani zomara ico kibazo, si wato bitegera. Rero afise inyungu ziwe arazivugira hejuru bazimenye, ariko ntarimo ararondera amahoro muri Kongo. Rero tumaze kubica hirya no hino tukaraba ingaruka ziyo ntambara mu gihugu c'u Burundi, aho abanyekongo babaye benshi mu Burundi, aho baza bafise amafaranga y'amadolari, ayo nayo agacatuma mu Burundi abantu bari basanzwe bakennye, aho baba batunze bari baba mu mazu bakabasohora, kuko bavuga bati twe turakeneye abariho ubunyene kandi bariho amadolari. Urumva no gusuma bigaca bigorana, ingorane zikaca zinjira mu zindi. Hariho rero n'ingorane usanga abantu bavuga bati abo n'u Rwanda n'abatutsi baje gufasha M23 ngo baze kura ubutegetsi bwa CNDD-FDD ku ngoma, ni kuvuga abahutu. Rero ugasanga byo byose babishira mu bantu bikaca bitera ubwoba, ugasanga bizanye ya mitima y'uruhagarara amasezerano y'Arusha yari yagerageje guhwamika. Federico Bamvuginyumvira akavuga ko bashimye gusohora ubwo rwandiko mu ntumbero yo guhanura na cane leta y'u Burundi, aho Sephora Arusha isaba ko u Burundi bwoca bukura abasoda b'Abarundi muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo n'ubunyene tumutegabire. Abambere duhanura ni leta y'u Burundi, tuyisaba yuko yokura ayo basoda vuba bwango, kubera ko iri kwirateranya kandi dategera yuko abantu weco kibazo c'ubwoko si kibazo twazanye, hari abakizanye kuva nanyo tubigenderako tuba turiko turisamburirako nk'impene kumenga nta bwenge dufise. Bwa kabiri n'Abarundi bonyene, aho tubasaba yuko boguma bafatanye munda, birinde abantu baza kubacamwe imirwi ngo n'abahutu ngo n'abatutsi, abahutu ngo barapfuye, abatutsi ngo barapfuye, habe namba. Twebwe turifuza yuko baguma bafatanye munda, ntihagera babesha ngo bagende kwicana ngo niyo nyishu. Abagatatu ni leta ya Kongo, aho tubasaba yuko boraba ibwizwa nshingiro ryabo ico rivuga ko atabanyagihugu banyagupfa n'abanyagukira, bose ari abanyagihugu bafise uburenganzira bungana. Ubwa kane n'abanyekongo bariko barazira ibi bihangane, twibaza yuko ibyo ari byo byose bizohera. Turimo turabaremesha yuko ikibazo kirimo kiribwa hirya no hino, kandi ko amaherezo kizotorerwa inyishu.
uwo akaba yari Federico Bamvuga Inyumvira arongoye urunani rw'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Gitega Sefu Arusha akaba yahoze ari n'icegera c'umukuru w'igihugu. Dusozera ya makuru mu bijanye n'urudandazwa aho avuga urudandazwa rw'abantu rugeze ku murindi uri hejuru cane aho gwaruka rw'abarundi batwagwa mu gihugu c'Ubuganda n'ababemerera akazi bagaheza bakahagirira ibibazo byo kudahembwa no bagafungwa kuko abenshi babajabukana babacishijwe mu binywabi kuko atabyangombwa baba bafise. Abaranira agateka kazina muntu baterakamo inzego zitandukanye ngo bagwanye ubwo rudandazwa rw'abantu rw'imonogoje. Ibindi tubibaze Albert Maheke. Kubera ubukene buzora inzara mu ntara zose z'u Burundi, urwaruka rwinshi rurahendwa rukajanwa mu gihugu c'Ubuganda aho rubwirwa ko rugiye gukorera mu mahinguriro atandukanye, ariko bashitseyo bakajanwa kurima. Buntu Yozefu aratwiganira uko babwirwa. Abaturondera batubwira yuko hariho ubuzima Buganda bwinshi mu mahinguriro akomeye, hama bagaheza bakatwaka amafaranga agera ku 380. Rero baratubwira yuko dushitse ku mupaka bazoca baduha n'ivyangombwa hama tukajabuka tukagenda gukora ako kazi. Rero hariya mu Burundi hariho abatwegeranya bakegeranya abantu bavuye mu makomine atandukanye. Dushitse ku mupaka turahura n'ab'Imuyinga, ab'Ikarusi, ab'Ingozi, hama dushitse ku mupaka aho kuturondera za vyangombwa ahubwo batwereka amayira atemewe ducamwo nko mu Kinyegero. Rero haba hariho uwundi ari hakurya akatujabutsa akatujana, hama aho gushikira muri ya mahinguriro catubwira yuko zahindutse utabuze ku mahinguriro ubuye ko buraboneka, ariko twobanza tukaja kurima tukarindirirayo. Twebwe rero tugenda kubera atakundi tuba turi bugire nta vyangombwa tuba dufise. Ico gihe rero tuca tugenda ariho benshi tugirira ingorane muri ako kazi ko kurima. Wamaze gushika kuri ako kazi ko kurima wabatwaye araja arabahindurira akazi akabatwara kundi mukoresha, ari naho baheza bakagirira ibibazo vyo gufungwa, mbere bagafungwa vy'akadenderezo. Twatangwirera akazi haheze iminsi mikeyi, wadutwaye kandi w'umurundi yadutoye ku mupaka aduherejwe n'uwundi yatushikanyeho, hama haheze iminsi aca turangira akandi kazi kubera ngo yari yumvise yuko ariho tuzohembwa agashahara gatuburutse. Ariko tumaze iminsi dukorera kuri uwo mubosi wa kabiri twaciye tubona igipolisi kidusangaho kitujana muri pozisiyo y'abapolisi, hanyuma mu nyuma tugenda mu gasho kuva mu kwezi k'umunani. n'ubuye turacari mu gasho, ariko aho turonkeye abagira neza baza kuturaba b'abarundi twaratanguye kuja kwitaba muri sentare, ariko n'ubu bavuga yuko twamwivye ikawa y'imiliyoni 200, ariko icyizere dufise na sentare yamaze kubona yuko ari kinyoma, yoba ari amatati yari hagati y'abo bakoresha y'abo babosi. Ivyo rero tukaba dufise icyizere ko zovayo. Duhanura abandi barundi naho vyoba vyagoranye ko batoza barahendwa n'abo bantu barangira ngo hariho ubuzi amahinguriro canke ubuzi bwiza amashirahamwe meza ko bokwigumya, ahubwo bakabanza bakarondera ivyangombwa n'imiburiburi. Uwo akaba ari umwe mu batwagwa nk'inyagano mu gihugu c'Ubuganda. Twahinduye izina tumuhindura n'amajwi kumvo z'umutekano wiwe. Bamwe mu baharanira agateka kazina muntu baganiriye na Radio Peace FM hejuru ryo gwaruka bavuga ko urwo rudandazwa rw'abantu ruriko rukorerwa abana b'u Burundi. Batera kamo abategetsi abajejwe umutekano n'igipolisi kijejwe uruja n'uruza gwasha iyo ngendo y'urwo rudandazwa rw'abantu. Twamenyesha ko urwo rudandaza rukorerwa abantu rugeze ku murindi uri hejuru, aho bimaze kumenyekana ko mu ntara zitari nke z'igihugu c'Ubuganda zirimwo abarundi benshi bajanywe muri ubwo buryo. Hakaba hari n'abamaze gufatwa kuko batwaye abana batarakwiza imyaka 18 b'abarundi. Ubu rero ngo bakaba barindiye ko intahe bakubita mu gahanga nayo abo bana basubizwe mu gihugu c'Uburundi.
Albert Maheke ku bwa Radio Peace FM ijwe ry'ugwaruka. nawe Albert Maheke ndagushimira amakuru twari twabateguriye rero ni nahagarukiye mwakoze kubana na jewe Geoffrey Berkangwa naye bashikirije shimira uruganda rwacu rwa yateguye ntibagesha nene ntaririzwa ariko arafasha guhinga bw'ivyuma n'agahwana